we nabo bahungu nimba byo byabananiye kwifata ego ubushoye urazi ko hari ubushoye bwinshi mu gisagara kasanga ibintu biranse ko bifata hari abantu ukagenda ukigira abakobwa hari akobwa mu ngana hari abatamakazi bicaye ngaho muranumva ngo se nk'iye baragusubiza ya bisi bagenda ukabasaba ko uruingira ku mukobwa w'imyaka 3 se nk'ire barasubiza ya bisi kinane nkuba hatofu kundi canco bamiso muri generation domika baba bapfuza ariko niko usanga impano zabo zidakurikira ubunya usanga nyene numva naho bazovuka ni bazozoba bari epoke ya cera hindutse twiye ni epoke umuntu aririmba ibisusu ni epoke ikidaje urumva ni epoke z'ibidaje ariko kera umuntu yararirimba ugasanga umuntu yavutse aririmba nka Africa Nova avuga ati nk'ujya Christophe Matata akaririmba mukobwa ndagowe none uzomba nka Tracy ngo no gufata no kuyo none wo muyonyene none inde ugira yo ndaje ntaho rero hari akabazo rero bajya nibo bari kuba bacancu hamisa urabumwana oya bambara uniforme nzo muri setemu basizige unyereke umwana gwa y'amaso utambuke gatatu ariko tuje Michel Kanje ubera mu wa mbere gona ngo by'ibyanso birabanye kubera iki ni kujya niyo genetique ni ibintu bimezo ku nta muntu kubera yuko kubera baba bafise ubu Hi guys, muraho murakomeye. J'espère ko meze neza, muguwe neza, mushima Imana, nkuko dushima Imana. Igronye munezero. No munsi ni restock, ni vendredi ya vendredi yo kuvibing. Di miracle. Stai bite? Sawa. Umeze neza. Oya no Sara, uramutsugiye je nugwara. Abafana bakameba. Bakaguheba siko bavuga style nigute oya suko nabita abantu rero bakunzi ba bia ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye kwisi yose aho muri bari muri Chine bari muri France bari mu bihugu byose byo kwisi abari Bujumbura ndabaramukije mwese big up bakunzi ba BIT. Okay, nko muvyumvise ni ya vendredi nyene ni restock tukugaruka ku makuru aba yavuzwe cyane mu ndwi tuba turangije hama nayo bazibise nako ndakora malheureusement ubunye dusike tuguma turi mu makontrata na performance kubibona na ego so tuhereye none ibyasaze gose ni ibiri Tanganyika niyo yasaze gose dore ku Tanganyika nko mubizi uko abantu baba ahantu hegeranye n'amazi baravuga yuko Tanganyika yaraduze cyane gose ego kuburyo iri barabara sikuduga gusa yaraduze cyane gose aho gose biteye ubwoba imaze kongera ko ngo imaze kurengana nk'imetero 2 uko babivuga aho ikibanza yari hora menshi yo mu Burundi menshi yarashikiriwe mu Burundi twara abantu dufite ama beach menshi umuntu ashatse gufata akayaga yabari ngahanye Bujumbura urabona ko n'ubushuhe buri kutwica agaca yigira gufata umuyaga mugabo malheureusement Tanganyika niri kiratworohereza mugabo tugerageje kubivuga ni ikibazo gikomeye cyane gose kubera yuko nta bintu donc baragerageje guproteja ibishoboka mugabo hariho byabibuye bari bashizeho byaramize ubunguri uba amazi abantu babona agushira ku televiziyo wicaye muri sala hama mugatwako nta ego abantu baba hariya umva amazi arabarinjirira ko mu nzu hari ababuze yo baja hari abagerageje kwimuka ariko bitagikunda ugasanga bariko baraprefera kubamo ariko wasohoka ugasanga Tanganyika mu rupangu ngo natwo ziratembera mu rupangu muri industriel ngo hariho umuntu yariwe n'imvubu bivuye kuri ivyo nyamva yarasohotse hama donc aragenda nyumva yari karagira ntama kubera kubuzi kuma zitembera iramujya ego muri industriel abantu baravuga mu Gatumba baravuga mu Kajaga baravuga mu Kibenga mugabo quartier industriel hari abasana bayibagi ariko nabo nyene bamerewe nabi cyane bamari imiryango bafise bitameze neza so no gusenga Imana ngirango hama leta ikarabicokora kugira ngo ishobore abantu kandi hajya no kubakurara abantu kubaka arantu amizire litivuga ko ndashobora kubaka kujya kubaka impande y'inkingire y'ikiyaga none dushaka kwiberaho nk'abazungu mugabo urumva je nibaza ko ico gihe byari biri nta mazi ubundi reka Tanganyika yaraduze gose yaraduze gose ari umusonye ngo yigeze ku hari epoke yigeze kuduga mu Tanganyika kijya kote yose yabuye inzige yose hajya hose hari amazi nibaza ko cyari blague si blague yego bon tuje kubindi tuvuge kubikinaho abantu bafashwe bajya abana babiri bafashwe ku nguvu ya histoire yarambabaje cyane ko uri umumama w'umuvyeyi ugataha
ugasanga ubwana bwawe amashira karaseseka babatabaguye biteye ubwoba cyane urumva bibabaje kwere no kwimana. Bon, nibaze ko abo batumvise iyo histoire no mu mama wo mu Cibitoki bafatiye ku nguvu abana, umwana umwe wa 6 ans uwundi wa 3 ans kandi bafatwa n'abana n'umutipe n'umuhungu wa nyumba 10 wa 16 ans. Ikibabaje gusumba ibindi n'amakuru dukesha ikinyamakuru imbere bavuga yuko uwo muhungu n'ubu ngo aracidegembye kubera yuko ngo bavuga ngo ntarakwitsa imyaka. Ese hari imyaka yo kuhanwa ku muntu yakoze cyane abantu bose barahanwa nka wari umwana wawe wo kwifata gute ugataha usanga bamutsinaguye wo kwifata gute bamutsinaguye no kuvuga sigura kumufata ku ngufu bamba mwononye sayewe nawe dore iyo terme n'inyamere ndayumvise. Bon, ntaco nshobora kukivuga ko kuri uyu mwanya kuko sinoronka ico novuga mugabo vraiment birababaje birateye n'agahinda. Gusa ndiyumvira jewe comment est-ce que uwo muntu ubunyamaswa ahubwo babugira kugira ngo ushobore gufata umubebe umwana wa 3 ans na 6 ans ari abatamakazi ngaho kandi urumva n'ivyabaye rimwe byagiye byarabaye rimwe birisubiza kabiri kanga. Gusa mama wiwe ntiyabimenya kubera yuko umva n'umumama afite abana batandatu umugabo we afise ubumuga aragenda gukora umva ko atandaza amatomati n'intore mwibarabara we wagaseka abana ngaho urumva ibindi bigasigara biraba nk'uko bayagiye yumvira gufata ku nguvu abana b'imyaka 3 kabicira avenir kukuruzi kwahohotewe igitsina n'ibintu bibabaje cyane. Abaganga biragora kubavura kubera umuvyeyi yaje kubibona mu nyuma abona abana biwe mu babandanya bavamo amashira ati be ibintu nibiki bagiye babajana muri ya maskanira arabibi ibitsina by'abantu basanga ibitsina by'abana babo byaragize ingorane. Namaskanira yo kuraba ibitsina bawe cyane urumva Okay, bon, no kuvuga yuko baragiye kubavuza bakiye kubimenya mu nyuma bakiye umuganga yariruse ngo nibwo bwa mbere abona ngo ntiyari bwabona abantu batsina gukura basanga abana yumva yararavye abona ibintu byarunonekaye cyane urumva. Bon, ico sayira zaka kuvuga baratwaye baragerageje kwitura ibigo bibejejwe baragiye muri centre seruka aho tuko turabitwenga mutubabarire kubera yuko ntibiryoshe vraiment birababaje cyane gose kubera n'ibintu biteye agahinda kandi byo guterwa ivyatsi kubera ikintu n'abahungu basigaye basaze kundwi twamaturiko turavuga ikintu cerekeranye n'abantu bafatwa ku nguvu urumva abantu bafatwa ku nguvu mara ruguru mara bangahe mara bahungu babiri mara batatu eske nivyo bitwa turavuga ejo gastaye mwikanga ubuke musigaye mwumva umenga mugira mudukorera n'ikiza mugomba gukorera abantu ibyo si vyiza deja ibyo si vyiza no kubirababaje cyane biragayitse. Gusa ikintu je nagomba mvuge nuko uyo mumama asaba ubufasha d'abord arasaba ko yotunganirizwa bisunze amategeko. Jewe yabari mu bihundi bihugu hari ama maison ya correction des mineurs barungikamo abantu muganga mu bihugu byacu nta birimo mugabo vraiment nibaza ko hari amategeko ashobora gutunganiriza uwo mumama birabishe kubona umuntu yakukoreye inabi akaguma yidegemvya ujana nawe kandi en plus ukumva yuko n'umutegetsi umva n'umuntu ari we ari umwana w'umuntu akuse yitwa ngo araguserukira uwo gutunganirije no ari karaguhama. Rero nibaze ko Imana yo bo batunganiriza hama abantu bashoboye kumugarukira ko uwo mama bakamugarukira ko kubera yuko d'abord ntibashoboye kuvugwa neza ko ngo bisaba amahera menshi cyane ari igitsina kiraguye kuvura cyane cyo gituma benshi muri seruka hari abantu bagenda bakabira twe abana baba barabonye biteye ubwoba hari abantu bagatsinagura umwana kubyo buteye ubwoba cyo gituma baba none gogo yumviye 16 ans kuri 3 ans umwana deja inyama n'imitsi yo mu mutwe ntibirafatana neza wacu umurengera kuko ayitabura n'imitsi mu mutwe uri heno none si mu mutwe bifatana hose ega n'imitsi uca imitsi baca none bakubwiye yuko mu kudevyaje umuntu baca umutsi wo mu mutwe ega si umutsi ega n'umutsi uva ngaho ugakora ku bimba byose uyu uciye rero uragoye kuropa nicyo gituma benshi bakora nihahamuka. Okay, bon, nizera neza yuko iyi nkuru basi bizogabanuka basi barakwiye kwiga nibaza ko leta yorondere ikindi kintu. We nabo bahungu nimba byo byabananiye kwifata ego ubushoye urazi ko hari ubushoye bwinshi mu gisagara kasanga ibintu biranse ko bifata hari abantu ukagenda ukigira abakobwa hari akobwa mu ngana hari abatamakazi bicaye ngaho mura numva ngo se nk'iyo baragusubiza bisi
bagenda ukabasaba ko uruingira ku mukobwa w'imyaka 3 5,000 barasubiza ya bisi bagusubiza ya bisi numva ngo ni 2005 amandi bakagusubiza ya bisi ni ibintu bisanzwe cyambara menyere kwisi yose none wa 2005 wamubonye barahari uzotembe kuje hariya za Kamenge urabe uriruka wenyine bazira ari nka 3 rimwe 2 5 rimwe hama turagusubiza ya bisi niwe wiruka ako uja kurengera none wirukanwa ni ububikira bukiri buto bungana buzoba ababikira bejo nibo bacu barengera kuba ibintu biteye ubwoba cyane yako none gazaye nigatuko tagura leto none ko kuranwenza numva ngo byakuryoheye nibiryoshe aho gusa kuntu uri kurabivuga urumva babica gatota kejo bica ababikira bejo abashikiranganje bejo bindero nibwo nko gufata umwana wa ministre wa education bejo kamutsinago ubu busheze gushika ko urumva ntawe babizi mugabo urumva ntawe umenya kazoza so tuje ku bindi tuvuge ku bindi muri ibura ry'igitoro ryabaye cyinshi amabisi byasoye kunanirana kugenda abantu bahurira nako baca muri ibinye nibaza ko tudahava dusubira kubigaruka ko kanini yacana kuko n'ibintu twamaze ko turavuga ko chaque semaine tukigaruka ni bya bindi nyene ni juste ko atakirahinduka kinini ya mukabasomwa muri iyi semaine hari akarusho gusumba bana nagasukari kabonetse mbe uheruka ko akayo wakaborose je na twene twashikiriwe baramaze imisi bariko barayitanga no kuri abantu bose bamwe bakicinyutse bukari warabaza umuntu mbe wanyoye agashayira birahari cyangwa akicira hari nk'ubotanye yakayo ucunyweke nanyoye akayo uranywa amazi ya rusengo none ubwire cyangwa ukajya akagori nakakura akakori mu gatondo bon urumva nyene yuko nyene muri isome numva bisumba mu yindi misi basi ego urumva nagahengo nakafura karagoye ubushuhe se n'ibimaze imisi bige hari inkuru bavuze yuko kulandi hari hubwira kabiri urabibonye ahubwo unyibukije inkuru nari nibagiye ujya bavuga ko umuntu wese ngo azuraba hejuru mu kirere ngo azosha bimpumye nzogerageza gwera sizere ndabe hejuru ariko bizorera mbaye impumye nibaza ni muzo kubira urashaka kubimuna oye byasivyo genzo none urabitsiko bijya bintu babiba abavyandika baba babigiriye amatohoza baba barabigiriye kubarabyize kwera cyo wofata iyo risque yo kugumubona umenga ni ibintu vya black bavuze bati ushaka kuraba hejuru koresha amarori yabigenewe amarori y'izuba uramaze kubona ubwira kamwe Burundi hamaze kubwira kabiri kandi igihe twasohoka mu ishuri tugasanga tukabona ubwira kabiri tukaraba naco twababo twacha dukira abatabibonye bavuga yuko ari lowit bariko baravuga yuko niyo n'uwo munsi ni wa munsi amashuri yotanguriye ko ariko azoba bavuga yuko yoba journée pédagogique kugira ngo abana ko mu bizoba 14 abana nako barataha ku mashuri bava ku mashuri kandi ari abana bato batosha kugira ikibazo ko munsi ishuri yosiba gusa sinzi rero ko amashuri azoca agakonje kararyoshe shego staye tuvuge ku vyerekeranye n'abantu baheruka kwimurwa ngo mu Buyenzi barabibonye bijyanye n'ibyo mu Buyenzi byagenze gute none wowe abantu bangu bahora ngo yaci imyaka ngo ingishika 40 ubuzima bwabo bwose ngo babaye hajye nyine babaye hajye abana b'Abisilamu hama baca barabimura nabo bakavuga yuko urumva ngo haraheze imyaka bababwira yuko kare bahaba ku buntu mu nyuma bababwira yuko boza barariha 15,000 mugabo rero bo bakavuga yuko umva nyene batumva ingene bokwimuka hari abo ukaraniwe ibintu hari abagize nkuko twaga turabivuga ni inkuru tukesha ikinyamakuru j'imbere aho bavuga yuko ari imiryango irenga 30 y'abakozi bakorera ku kivugo ca Bujumbura cugawe abahora babayo n'abakorerayo barasoho urumva bo barasoho urumva kuva ngo imyaka yabo hari abambayeho kuva donc kuva kera mugabo aho bavuga yuko guhera muri pega ni gute muri 2013 naho donc abari basanzwe bahaba bemeza ko bamaze imyaka irenga 30 ariho baba ngo ubwa mbere ico kibanza cari cahawe abakozi bakorera ku kivuko ca Bujumbura kandi bakahaba ku buntu muri 2011 uwutwara ikivuko ca yaciye atanga itegeko ko botangura kuriha amafaranga 15,000 ku kwezi urumva umuntu nka kujya muri umuntu ari harwaye bo baca bari 15,000 muri 2013 naho baciye basubira kubara badugiriza batangura kurihishwa amahera 30,000 ubu rero ngo bari barinze babasohora bariko bararihishwa amahera 50,000 ku nzu ifise icumba kimwe na salo hamwe n'akabaraza
sabo gusa muri ico kibanza hari hasanzwe hakorerwayo imirimo itandukanye nk'amazu y'uburiro restaurant inzu zicuruza imiti amafarmasi hamwe n'abakora imiduga mu magarage nibaza ko bajya abantu bose bakorera hariya kuri port aribo baca bikorako aho rero bakaca bavuga ngo aho hugagwa benshi siho bari ngo bakureyo utuntu twabo n'abari bahari ntibaronkejwe umwanya ngo bose bakureyo ibikoresho byabo ariko baremeza ko bari barahawe umwanya wo kwitegura kuko ngo kugira ngo baveyo kuko ngo bari bamaze kwandikira amakete abasaba kuva bari bamaze kwandikirwa amakete abasaba kuva muri ico kibanza bamwe rero baragiye ariko benshi muri bo ngo barabuze iyo boja kuko ariho bavuki ndetse bahamaze imyaka irenga 30 no kuvuga yuko warahavukiye ahantu wabaye guhera mu 90 ukaba ari yukiri urumva biba bigoye rero bakavuga ngo abajeje umutekano cyo kimwe nabo mu kivuko ca Bujumbura bari muri ico gikorwa bamenyesha ko uwo bugaraniye ivyo bintu vyiwe ko hategerezwa kuzoja kubikurayo urumva agasaba uruhusha n'uburenganzira kugira ngo baheze baze kubimuha kuko bari batanze umwanya ukwiye wo kuvayo ndetse ngo bari babahaye amezi 6 yo kubamwo batariha kugira ngo baveyo ariko bakanka kumva bava barabahaye umwanya wo kwitegura baravuze ayo mahera 5000 bahora bariha barababwiye bati ubu unye ni mu mara yosimwa mutariko murariha urumva rero nayo makuru aha rero abantu bamwe bavuga bati ntitugire iyo tuja bamenyereye wavukiyeho wakuriyeho uzumva umuntu araje ngo nibimuke mugaje nibaza yuko nabo nyene sinumve n'ingene batari bwaveyo niba ari hajya hari port kuko port deja twavuze yuko yatwawe na port ubu yarimutse abakorera hariya ubu bakorera hariya muri hajya nta kaburimbo ari no usanga babakingiye iki bon rumva nuko bimeze ni yo zuguru daboro iri muri ivyo bintu vyerekeranye nabo bantu kuko urumva biragoye tuja ku muririmbyi Cancu Amisi wagiye he kiyago canje wagiye he ndewe nk'ubunye usanga urukundo rwanje wasanga utsi kuririmba style ukaza gutwara muri studio wowe nk'ubu uri muririmbyi wotanga uwo ririmba indirimbo ziwe ndi muririmbyi ndakunda indirimbo za reggae ndakunda n'indirimbo za Christophe Bahaga iyi ndirimbo y'ubukunda cyane ni ari mu Burundi muramaze kubona Christophe Bahaga tifuza kuzomubona no kuri Timbo y'ikindana cha 20 yarangiwe cyane. Okay, bon, Cancu Amisi ushobora kuvuga yari yitavye Imana. Cancu Amisi si le bassiste de l'orchestre Mabano, yari umuntu akomeye cyane, yari umuntu aririmba neza. Yavutse le 3 avril 1957 Ngozi mutumba wa Shikiro. Yari umuririmbyi akomeye cyane, yaragendanye n'abaririmbyi bakomeye nka Africa Nova, aba Jean-Baptiste Akizimana, Babaga, Christophe. Yari umuririmbyi aririmba kuri gitare, kuri base, byose yara movement cyane. Indirimbo y'ukunda cyane ni indirimbo yiwe. Indirimbo zose ndazikunda ko yazifise melody nta cyica nk'irungu yaravumye ushikaho no muri Senegal ya n'amahit gusa we mugabo ubwi wawe personnellement indirimbo y'ukunda ni indirimbo yiwe nkunda nka zose kwenda zikunda sinuvuga ngo indaya mugabo w'ukuri niyo nakunze cyane. Bon aba turiko turagerageza kwa abaririmbyi ba kera bari bazi kuririmba respect so kuvuga ngo barazi kuririmba gusa barandika jewe le fait yo kufata umva indirimbo zabo zose zaba ziri mu message yaba ari rukundo yaba ari igihugu yaba ari ikivyaba hari n'ikintu vraiment urumviriza indirimbo ntaba ari refrain gusa hari abari n'ibyo bunye baririmba ukawumva ari refrain gusa mugabo umuntu arashaka kwandika indirimbo igitero ca mbere ca kabiri ca gatatu kandi akavuga ibintu muri rusangi umva bari bafise talent iyo talent rero ikibabaje nuko bapfuye basi ataco baronse n'ubunye n'imiryango yabo ni ibintu kwibukwa umva turavyibukanye no kunyene bisanzwe mugabo siyo ugerageje n'aba legend urumva yabuze Minerval cyangwa umuzukuru urumva ni indirimbo zabo ngere zikoreshwa ibikini bikuca ari uca umuntu acabona biko bijya bintu bya twadoteho biba bikenewe cyane ku buryo bishobora gukingira ibikorwa by'umuntu naho yo batakiriho rero nibaza yuko ngira ngo one day wakoze indirimbo yahe muri indirimbo ziba zose bon umugabo kuri harihe iyindi yaba mama
hariho muvyeyi yindi ni nyinshi nazo nibuka zose navyo nateguye mugabo bon amatitre ntayo nibuka mugabo ndazizi narazikunda rero urumva haheze imyaka 28 yitavye Imana si imyaka mikeya we ntibari bwapfe nta n'iciyumviro co kuvuga cari bwabeho mugabo urumva uko biri kose twizere yuko one day nahazoba inzukuruza yiwe basi izoshobora kuronka ku mafaranga sekuru yakorewe basi kajya ko nayo nigiteza kujyako sogokuru wumvise ko yari umuririmbyi akomeye ko usanga kora kwirukanira none ko tuzi ko nk'ingwara ziri hereditere canke ibiki kubera iki hariho amatano atari hereditere gute usanga nk'ubunye none nk'umuvyeyi agwa yasima ugasanga nk'umwana we agwa yasima kubera iki none nk'ubu hatovuka ukundi canco mu miso muri generation bapfuza ariko ni kubera usanga impano zabo zidakurikirana ubunye usanga nyene urumva naho bazovuka ntibazoza bari epoke yacu yarahindutse twiye ni epoke umuntu aririmba ibisusu ni epoke ikidaje urumva ni epoke z'ibidaje ariko kera umuntu yararirimba ugasanga umuntu yavutse aririmba nka Africa Nova avuga ati nk'ujya Christophe Matata akaririmba mukobwa ndagowe none ubu uzumva nka Trezi ngo no gufata no kuyo none wo muyonyene none inde ugira yo ndaje ntaho rero hari akabazo rero bajya nibo bari kuba bacancu hamisa ariko kwera epoke yahindutse tugeza kwama muri ibyo bidaje rero none tugire hari abantu baririmba baririmba neza none ko bana bivuze ubu tugarutse kuri bijyanye nk'abajya mu bahora bagize music bagize we love music bararirimba indirimbo z'urukundo kandi ziryoshe kandi nta bintu birenze baririmba rero nk'iviews muri epoke yacu tegeza kuririmba ikintu cinya ijya ndirimbo inyashi yawe wumva byuze none nagenda uririmba ati mukobwa nyegera urabi usanga ifite nk'amajemi nka 30 pendant 6 ans usanga n'uwaguhaye jemi ntibashiki bawe aho muvukana wena no wowe ukayiki wowe badamasi muri ko mujahe ko tujahe tuvahe wowe basi ubwiza akajambo kakasa ni kuri cyo bari ikinyuma cyambaye ubusa mensonge ni kuko ntibitahuritse ukuntu oya reka gutwega no kuri kumenya ndakubwiza ukuri nshobora kumbwira umuntu aragurutse araje ngo winyashi yawe inyashi umva muta ngo usanga sogokora karimba winyashi yawe winyashi ibintu bigoye biragoye no kuri ariko nk'ubu ugasanga sogokuru wawe mukobwa ibintu usanze sogokuru wawe karirimba ivyo ukunda biragaragara sogokuru wawe papa wawe ariko aririmba kinyuma umva ko vuga ku bindi bintu biriko birabera ngaha mu Burundi tennis kirabera ngaha kuri entente sportive ni tennis woman international iri kirabera ngaha mu Burundi aho harimo Sada na Himana tumaze gukora ikiganiro nibaza ko abadukurikirana barabibonye umukobwa aracana umukobwa aho yaje rero muri iryo higanwa ryatanguye le 3 avril no kuvuga yuko byatanguye lundi non c'était pas lundi c'était mercredi le 3 avril hari mercredi kandi biritabwa n'abantu benshi ivyo biganiro ivyo uraza amategeko y'urukino rwa tennis none amategeko y'urukino rwa tennis sinzi ko ahinduka je naheruka nakunda gusoma yo muri Italy niyo nakunda gusoma sinzi barobija ko mu mukino wa tennis tamuna akwiye bijya bintu byo kuzura vuza ugwamo wewe yavye mu match vuza ugwamo oya uri calme kandi naho akubita kajya kantu kakumena umutwe ugira uriyumagana ukagira nk'uko kiraza gushiraho mu commentaire wapana gukubitana umutwe arashobora gukubita n'inguvu ugasanga karagiye mu bafana ntakakumbuka mu moto no amaze kubona karenganye aho kategetswe kugarukira kakaka daretse kugakubita karamena mu mutwe w'umwana mu Faransa karamumenye crane kandi kiraza kuvuga umwana bamufashe ku muntu uvuga n'amategeko urumva ni n'umukino w'abatama n'umukino umukino w'abatama ko n'abantu bateka ababosi urumva azi ko ababosi ikintu kibaranga esprit yo gutuza mvuze umubosi, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umubosi n'umuntu kuva akiri muto kuva akiri mu nda nyina aba ari umuntu atunze, 'si umuntu atunze ubu umu
kandi ari umubosi yamara umubosi ibi by'ababosi bubu ugasanga barasara kurumeti indwi ku mutwe amashenete 6 bag indwi ugasanga imipira 3 hejuru n'undi idasa kandi umubosi Bill Gates yambara ishati yo muri bomo yo muri bijyanye byo none ucutekereza kubaho nka Bill Gates ni umubosi kuri we nyene mugabo hari abandi bantu bafite amafaranga mugabo nibica bisigura yuko uca wambara nabi ngo kwera uyapana kwambara ariko kwambara nk'umubosi nyene esprit gututsa ugatuza inzara zisa neza niba abantu bavukiye muri kira usanga ngo ari indwara za asma niko kirije vuba asma igwara ababosi indwara z'ubuhumekero none urabona umutama w'umukamenge aragwara asma tuberculose oya kubera ikibana urumogi n'abantu ba urumogi gwara bakijije amahaha n'abantu bavuwe neza kiri bato inzo ngwara za sinizite hari umwana wo mukamenge sinizite zofata umwana wo yakuza anyamatope onye bakiniramo ufite ko kwinjira mu zuba arugurira ibintu ngaha isugura nta inzo ngwara ntazopfugitse ingwara izo n'ingwara za no mu giti sinizite allergie none gogo uragenda mu bwiza ndibajya abana bakwita imitwe ku mapave ubaza ati wowe uruka kugwara umutwe ryari uruka kugira allergie ku mubiri ryari allergie ni manke y'umusenyi ku mubiri iganiro tuzogihindura tutite ikiganiro ca comment ko yuko si ibintu bisanzwe none uba mbwire yuko nta mwana wa ruguru umwana w'umukene ashobora kugira allergie canke bibaho allergie gute kandi mu biki by'imisi yose nta mwana wa ruguru ndumva ko hepfo onyisha kugwaye umwana wikirira umusohe deja hanze 18 zitaragera utamuhaye ubuyi canke amata ubwo nyene ugwagwana ruvyiwe uzora umwana w'umukene avutse ngo yo ngurutwe nisebasha urumva bakagira ubwoba ariko umwana mu giti bitama ngo yo ugasanga bamukuriza kandi hari hinga nyinshi batajya waringira kunanira ugize rero uvuga rero ciza kuvyereke byo gufungura mbwira umwana wo mu Kamenge umwana wo kumukinama aragira intoxication alimentaire ntibishoboka estoma bifite ibintu byinshi ikora bajya n'abana batagwara none ubwo mubwire ko atajya ni mutajya wewe uri ingurube none mu bikoko twize ko ari ingurube tuzi bya byose injyambi ni yahinga siketse kuvuga ngo ni injyambi umuntu wese umuntu singurube ntari mu bikoko bijya byose nararavye ikintu cyatuma no mwisite baje kandi mugabo nivyo umenga umuntu ari mu mugwi w'abantu hajya byose nararavye namwe ndarakuva kira abantu bajya hari ubukoko bwa imvura yagwe bwarengana inswa kera ngo ziko oya nani Bujumbura aho kuva ko sikasiswa zavare ziba mu migina nyene zijya uzofate nkwana mu nyiratu umuya ginsura none asagira amaso atukura akavyimbagurika kubera iki mu biranzi bamenye ariko umwana zijya twebwe ziyanzu zadukiza umutwe nkwana yagwaye umutwe aza kuri tele avuga mbasha nuva umutwe umenetse inswa zirenganye akajya nka dutatu nyine umutwe ucukira mari imyaka 6 uri gikoko niko twakuze ujya mwijyanye imbe yo mwirohero wama wiruka yuiriye nta constipation ugira yego nawo babandi bababisha mu constipation y'abana mu giti ingwara zose neza abana bo mu giti oya ingwara umva allergie myopie umva myopie nayo urarengeje gogo dutembuge tuje mu mashure ajya amashure ya leta amye bambara kaki izira za setemu zeni ishure urabumwana oya bambara uniforme nzo muri setemu basizige unyereke umwana gwa y'amaso utambuke gatatu ariko tuje mishara kanje wera mu wa mbere ngo nabwo by'ibyanso birabanye kubera iki ni kujya niyo genetique ni ibintu bimezo ku nta muntu kubera yuko kubera baba bafise ubuzima bwiza umva bagira yakagahe kandi bijya bintu byo gutafata umwana nk'umushire mwivu ngo agivu burya vunigiza ku menyo datuma umwana atagwara ari dantere ariko umufashe mwanya wose umwana wanje ngo oya mureke agibarafu ry'umukwajo ayisangire n'abandi umukwajo ni ngiki ntuzi ko twagibarafu z'umukwajo ngo sanga mwisange muri batandatu nta corona yagufata ariko twebwe kubera iki urumva ababisangiye abashoboye gupataja bose ni bon nta ngorane ni nziza ku mafyigo ariko ku mafyigo ajya barafu twaje nziza ni nziza ku mafyigo nta kintu na kimwe bugera ugwa reka turangiza urumva twako tuvuga ku bintu byerekeranye na tennis ubu turashisa no mu byo kurya kandi tutari twabivuze tennis n'umukino w'abapatro umukino nyine w'abapatro kandi atambara amasheneti indwi n'amabage hari abantu usanga bafite ukuntu nyine ko kwambara amasheneti sino bibahura ariko sinze abantu bari mu buryo butandukanye ariko kenshi je mu la plupart aba boss nabo abantu usanga biyubashe uravye nka Rujugiro yambarira ishati isanzwe baziranutse atamusanga biyambara amasandare nta bintu zo kugurana ngoma ya Jordan ivyo ntibibaho rero abantu bakora zijya marque rero ushaka ko bigana abana babo bambara ikino bambara ibintu byatari biba bitesha kandi bizinze kandi bimeze neza je ndamambona umwana wa Messi ahora aje mu isoko yambariye yebo kandi afise ama miliyoni ku makonte
Okay. Urumva ivyo tuzobigaruka ko kindi gihe so turangirize ku bakinyi ba NINDE uramaze iminsi ubona baratrendinze muri iyi minsi binywera amashisha jengo baniyumvira ijya mutamakire ko kunywa shisha ni ibintu bimufashe muri iyi minsi biroze ibintu utamenyeye ko bigwaza bya bintu utufaranga ubu ugashitanga kunywa rujya runtu ushisha niyo umujene Umukinyindo aba bapeti bakunyu ubu ako baravuga je hari hano nigeze gusoma bavuga yuko sinzi ko ari byo sindabiherutse kugira ariko nigeze kubona bavuga yuko shisha ari mbi kubera yuko ngo ukweze rimwe ujya mwotsi wa shisha ngo ni nko kunywa itabi 40 ans rero mugabo ni bajya bararinyoye banywa za zindi za nakera bajya isigara bazita ruvyogo ni zijya tabi zo ruguru zisanzwe nziza ku mahanga kandi ngo barigeze bagwara amahaha mwese ngo itabi siribi itabi ribaribi mu girinwa nabi nawe hajya nko mu gitondo karinywaje kugira risori umva nujya mwotsi uzugaturira ibintu byose by'umwotsi bibi byose byo mu mabisi biba byaje bikakujya byose urumva rero twako turavuga yuko je ico nariko ndiyumvira ahubwo no kubera ubu nyumenga babaye abasirimu gose ngoma niyumvira ko bazova bakina NINDE tugezemo none ko buryohe bwa NINDE bwari kuba biriya nyene vyo kuba kanovera k'ikirundi ca kera ibintu byose sinakwiye ko ibintu byose biragenda biratituka hari umunsi uzona nyogokuru wawe ariko aririmba ngo happy inshuti zanje ubona kumva karirimba ngo ivyo ukunda ngo ndakujya kinyuma mutamakazi akavuga ngo ndakujya kinyuma urumva ko ibintu zo bitangaje ni hatari reka turangize mugabo urumva bari reka baryoherwe kandi nibaza yuko bifitiye reka nabajyana natangaye kunywa shisha uri umutama katuzi none shisha babaje mu ngaho muri Asiatique no urabona bakoranywa shisha canke ba muri gisugura shisha uyinyoye gisugura ubunyoye itabi mu myaka 40 iko navyumvise sinzi ko ari bakunzi ba BITV ndize mwese ko mukunda cyo dukora ndabizi ko munkunda wewe uri mwe mu muranda bamwe ndabizi ko munkunda ndabatumire rero aha muri BI dufite ama service menshi cyane ni muzi turafise videography turafise graphic designer turafise films photo abakeneye abantu bafotora mu mariage abakeneye abantu amafoto asanzwe byose turabigira muri BI dufite amakamera akomeye yayandi kujya akora muri Coupe du Monde byose turabifise ni muze tubaha ibintu byose dufite amakamera akomeye dufite amaprojecteur akomeye byose ntuzidoga yakora ifoto yawe izomera nkujya mu kocha yakoceje Senegal muri Coupe du Monde ni ibintu bikomeye cyane dufite ama video akomeye cyane n'ama appareil akomeye kaze rero tubaha ibintu byose ibintu bimeze neza okay rero bagire subscribe none kuri wewe ucutwe ngudavye shamose ufunde subscribe ugire partage ugire commentaire amatozohure ubundi munsi muri stock okay murakoze cyane gose nibaza je naryohewe byuma iyo stock yanyoheye natwenze naho hari hamwe amakuru atameze neza bon yababaje bien sûr mugabo nibaza yuko mwakunze sai nko mko yabivuze twizera amakommentaire menshi umukabimana bane namwe abe mu byanyu no mubaye bye bye bakunze ba BITV weekend nziza kandi ni vendredi miracle bye bye